biragoye gutegera ariko burya ngo nivyo hari igihe umuntu aciribwa urubanza akezwa agakurwako icaha mbere hakandikirwa kurekurwa ariko ngo akaguma apfunzwe. Ibi rero bikaba bimwe mu vyavugiwe mu nama yatunganijwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu mu ntara ya Muramvya. Reka rero twumvirize bamwe mu begwa n'ibijanye n'ubutungane. Yitwa Ferdinando Bazikwankana Kankere Mucamuzo. Ivyo ndamaze kuvyumva bivugwa ntabwo ndabona ariko vyaravuzwe n'abantu benshi kandi ziraciye no ku maradi kuba ari bahari ku bwanje ndayibona nko gusamara mbere kurenze kuko mu bisanzwe urubanza rusomwa nko amateka bivuga naho gubwo matati ndetse bw'ivyaha rusomwa mu ntaha y'icese nayo biri mu mushikiriza amanza. Ni ukuvuga rero nimba aba ari umuntu yambitswe izera na sentare barusoma mu ntaha y'icese ari hari no kuvuga wewe ava ngaho amenye ko umuntu yambitswe izera. Umwana ashaka no kuvyerekeye ibiringo vyo kunguruza nimba aba yarugaye biharugwa kuvuga umunsi nyine rusomerwa. Ni ukuvuga nta yindi forma nta bundi buryo bundi bw'ikirenge kugira ngo amenye ko umuntu aba yambitswe izera. Kubona rero kumara igihe uwo muntu yambitswe izera atararekugwa ni gusamara kurenze kuko aba yabimenye abasigaye ko yandika urupapuro mu gifaransa bita mandat d'élargissement n'uruhusha yandikira umuyobozi wibohera kugira ngo amurekure atahe. Kubona ari mari iminsi n'ukuri ntivyumvikana kuko hariho n'ibindi abantu bibaza canke bashobora kuba bategera nabi uwo muntu yambitswe izere umushima atahubwo nyene nuko niyo yoba yasabwe igihano kingana iki iyo sentare mwambitse zera acataha n'umushikiriza amanza yunguruza uwo muntu yatasha hama sentare yiyungururizo nimba yosubira iyo havishinga ko uwo muntu icaka mwagiriye basubira kumufata gushasha mugani ubwo nyine aja iyo sentare y'umuntu ngese no kuvuga acataha muhira. Mukuru Arine umushikiriza amanza akukira sentare isura imanza ya Gitega. Muri kino gihe turatwumva havugwa abaroro babicirwa urubanza mu nyuma bakera borekuwe bagataha hari n'abaronka icyo no kwita gahembwe ibyo bitarizo mugabo nabo bace barekurwa mwebwe nk'umushikiriza amanza mwebwe mubona ico kibazo mukibona gute munacotorera umuti gute? Mu bisanzwe umunyororo yarekuwe by'agateganyo na sentare yategerezwa kuja muri uwo muhango sentare imuhaye. Hama rero keshi hari gusanga bishika umushikiriza amanza kunguruza yuguruje kuri liberté provisoire aba yahawe na sentare arashiramwo ico bita ordonnance de réintégration yerekana ko habaye appel na cyane ku caha kiba gihanishwa imyaka 10 kudoga. Hama mu gihe yabaye akite na sentare ubwo nyene byasaba yuko acaja muri situation sentare yamushizemo. Ivyo rero keshi hari gihe usanga abashikiriza amanza batabikurikiza ariko keshi yo tubimenye tukarabona ko umuntu akwiye kuja mu gihe sentare yamushizemo birakogwa. En principe rero vyategerezwa kuba yuko sentare jijije yuko aba akite yategerezwa kucaja directement mu gihe sentare yamushizemo. Yego urabinegura cyane uhamagarira iki abo bishikira novuga ko bogerageza bagasaba amamanda d'élargissement cyane nka directeur wa prison ababona situation y'abanyororo ababona ababaye akite ababona barose liberté provisoire kuko hari gihe bishika sentare ikaja gusignifia umunyororo
kitarasignifiya umushikiriza amanza birakunda gushika ntituzi ko ari ugusamara kwa greffier muri sentare baba bagomba kwiyoroheza ko urugendo hagira tugera urugendo mubanza kuza hari yepfo urabona ko ari kure muri cour d'appel cyangwa mu parquet general bagaca bashoka baja kuri prison hari rero tudashoka tubimenya ko umunyororo yabaye signifiya ariko keshi directeur aciye abimenya akadusinyara turabikora. Nawe Marius Rusumo umunyamabanga mukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu CNDH mu ncamake y'igifaransa avuga ko abantu nk'abo bakwiye kwikebuka bagakurikiza amategeko kuko ngo amategeko aratomoye. Twerekanye urutonde rw'ihonyango ry'agateka ka zina muntu nk'uko CNDH imaze kubibona kuvuga mu w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu CNDH hariho ibitari bike hari icambere novuga cerekeye guhonyanga ubwigenge bwo kwishira no kwizana kw'abarundi bamwe ko si bose bimwe twita violation des droits à la liberté kwishira no kwizana. Ivyo navyo bikava mu gusanga abantu bapfunzwe bidakurikije canke bitubaherije amategeko bimwe twita détention illégale canke arbitraire. Hanyuma hakabaho n'ibindi usanga ari ivyerekeye gufunga abantu inzandiko zitanga uburenganzira bwo gufunga umuntu zaramaze guta igihe. Hariho n'abandi nabo usanga hariho abo usanga ikiringo cararenze dufate cyo gufungwa baraciriwe n'imanza hanyuma imanza zikabeza ariko ugasanga abashikiriza amanza ntibashize mu ngiro imanza zaciwe zerekeye irekurwa ryabo. Ivyo twavyerekanye hariho agateka umuntu afise kugira ico ashikirije mu rubanza rumwega ugasanga rero umuntu ntibamuhaye umwanya wo kwiregura no gushikiriza imburano ziwe. Ivyo biraba ugasanga abacamanza barihuse cyane gushira urubanza mu mwiherero. Hariho rindi honyangwa ry'ubwigenge bwerekeye tuvuge umuntu kuba atashaka imwagira gushika uko intahe imwokera rimwe twita presumption d'innocence kuko mu bisanzwe nimba umuntu abara umwere gushika intahe imwokera umva umwere rero nawe ntiwo murungika mu gasho mu mpimba ubanza ukaburanisha hanyuma aje kuburanisha intahe mukubise mu gahanga ukaca umufata ariko mufunga ukurikije igihano yaciwe. Hanyuma hariho irindi honyangwa ry'agateka zina muntu ryerekeye ubwigenge bwo kwiburanira gushikiriza ivyiyumviro canke kuronka uwo muburanira uwo mwunganira canke uwo muburanira ko ni ibintu bitandukanye bimwe byo mushingwamanza. Ivyo rero arabishika kenshi nko mu manza z'ibyaho ugasanga y'abacamanza bafashe sinzi ko ari ubumenyi buke canke ko ari ukudasoma neza amategeko canke imvo zindi tushobora kumenya abona ati umucamanza ari umushingwamanza ari kumwironderera mugabo mu bisanzwe amategeko arategekanya mu gihe nk'uwo muntu atabujya afise yuko umucamanza ashobora gusaba ujya mukuru w'ibiro by'abashingwamanza kuvuga batoni akamuha umushingwamanza ashobora gufasha uwo muburanyi ntaho nikora kuronka umushingwamanza mwunganira mu kuburana kuko aho niho ubunganishije ababuranyi kugira ngo bagire ubumenyi bumwe bwo gushikiriza iciyumviro imbere y'intahe bya bindi bita abafaransa égalité des armes. Hanyuma hariho ikindi
twashoboye kwerekana cerekeye kudaca imanza mu kiringo kibereye bivuye ku kwikwega kw'amasentare n'abashikiriza amanza barimwo. Ivyo rero biba imbere y'uko urubanza rushika mu ntahe y'icese, mu gihe c'intahe y'icese canke n'inyuma rubanza rwamaze gucika. Imbere y'uko urubanza runja mu ntahe y'icese bya bindi bita procédure préjudictionnelle, usanga umuntu wamaze igihe kirekire cane urubanza rutarashingwa mu ntahe y'icese. Ivyo navyo kenshi usanga biva rimwe rimwe kugura shaka ngira ngo kw'abashingwa amanza gushikana urubanza mu ntahe y'icese, ivyo twokwita negligence. Hanyuma ikindi naco gaca usanga umuntu ari kuri bya bindi bita detention provisoire, aho yamaze gushika mu ntahe y'icese, bamusabiye ko yo burana afunzwe, ahubwo asanga urwo rwandiko rumutuma guma afunzwe rwarataye igihe, rwaramaze guta igihe. Rero umva abafunzwe atagwandiko rumufunze ruriho, abariho nyangwa ry'agateka zina muntu ko baba mubujije ubwigenge bwiwe bwo kwishira no kwizana. Hanyuma rero ahandi naho ikintu gikuru usanga giteye amakenga cyane ni mu gihe n'urubanza rwaciwe, rwaramaze gucibwa rero ugaca usanga ntirushizwe mu ngiro. Uribaza umuntu sentare yambitse izera, yahejeje kumwambika izera ntumurekure, umva umuntu acagira amakenga n'ubwoba, ni kuvuga acaja mu bihe atazi ibimurindiriye ibimwiteze, bacavuga twita insécurité morale et psychique. Ati none handindiriye ibiki? Abafunzwe rero binyuranye n'amategeko muba mubujije kwishira no kwizana, na cane cane ko nk'iyo yambitswe izera naho umushikiriza amanza yo kunguruza amategeko ategekanya yuko amategeko ngenderwako mu iburanishwa ry'imanza code de procédure pénale irerekana yuko naho umushingwa manza yo kunguruza ategeza kunguruza yidegemvye. Umva rero muri ico gihe nuko babijejwe bo bikurikirana neza, nibaza yuko abashingwa manza bakwikebuka, kuko niba amasentare nkuko mubizi imanza ziciwe bavuga bati umushingwa manza n'abajejwe gushira mu ngiro izaciwe. Ibibazo bavuze yuko ubuzima babayemo canke amakondisiyo bishobora gutuma haba ingorane ijanye na sereri, mukivuga ko iki? Kuvuga yuko ari ingorane zijanye n'ingene imanza zocibwa, ntawakana yuko ingorane zitabaho. Mugabo rero kugira ushobore kuvuga yuko habaye ingorane nuko baba bamaze kwerekana wewe ico wakoze mu bushobozi bwawe ufise, mbega warakoze ibyo wotegereje gukora. Aho rero mu gihe wakoze ibyo wotegereje gukora niho uvuga uti nukuri jewe mu byo nshoboye gukora byose narabikoze. Akarorero hariho bashobora kuvuga ati amabohera ari kure yaho turi, mbega ntiwovuga uti mu gihe tuzotwarayo uwundi kuko nta munsi badapfunga, none uburyo bwo gupfunga buboneka, ubwo gukurikiza canke gushikiriza inzandiko, kuja gushikiriza ibyo tegereje gushikirizwa kugira ngo imanza zinyaruke, byo nanirana gute? Ujya munsi mutwaye umuntu, reka muti mutwara nazanzandiko zerekeye aborenguka, abo menyeshwa zacitse, abore kugwa muzitware. Hariho n'ibindi tubona abajejwe intwaro nk'aba musitanteri canke nk'abandi bantu bafata nk'umuntu ukazubona bavuze ngo bavuga ngo mumbikire, bagaha umuntu ngo mumbikire akamarayo igihe ntaraburana akamara y'imisi, mbega ngaho uwo muntu yamwakiriye abakurikije amategeko? Twe tubaza yuko abashikiriza amanza bazi ivyo bizi, bazi ngikorwa cabo, ntitwumva yuko hari umuntu amategeko atarekurira guhagarika umuntu no kumufunga yobazanira umuntu ngo mumfungire. Uko bwanje ntavyo numva ko ivyo bintu byokorwa,
bikorwa naho murumva yuko ariho nyangabo y'agateka kazina muntu kandi turi nk'abantu baharanira agateka kazina muntu ntawe ushigikiye